ever in our lifetime mu buzima bwacu ntitwigeze kubona experience problem like we are now. kubona ingorane nk'izo turiko turabona muri iki gihe. War everywhere. Intambara aho ku isi Look yose. what happened in America. Ivyo biriko bira muri Amerika. Look what happened in Canada. Nabi biriko bira In Europe. Europe. All over the world. Isi yose. Jesus says when I'm coming back. Igihe yasaba ngo igihe nzogarukira. These are some of the things that will happen. Yavuze ku bimenyetso bizoba biriko biraba. Just like in Jerusalem. Cyo kimwe ni Yerusalemu. Many did not believe. Benshi ntibizera. They said they were drunk. Bavuze ngo ni mborerwa. They couldn't understand that it was the Holy Spirit. Ntibatahura ubwo bubasha bwa Mpwemu. And I believe there are so many millions to be saved. Umviriza ndizeye yuko hakeneye miliyoni nyinshi There's going to be another mighty outpouring of the Holy Spirit. hagiye kuba ubushobozi bwinshi bwa Mpwemu. Hallelujah. He, the Holy Spirit is a He, not it, is a He. Mpwemu n'umuntu si ikintu n'umuntu. He has emotions. Arababara ariyumvira. That's why he said, do not grieve, do not vex the Holy Spirit. Nico gituma handitswe ngo ntimukababaze Mpwemu yera. When Jesus went back to the Father, Bibiliya ivuga ngo igihe Yesu yasubira kwa se, he says, I'm going to send the Holy Spirit. yavuze ngo ngiye kuzoba arungikira Mpwemu. And Jesus says, when he comes, Bibiliya ivuga ngo Yesu avuga ngo igihe azozira he will testify about me. azoshingira intahe jewe. Jesus is in heaven Yesu ari mu ijuru niko. with the Father sitting at the right hand. Hamwe na data yicaye ku ntebe yiwe iburyo bw'intebe yiwe. And he said, the Holy Spirit will testify about me. Bibiliya Yesu avuga ngo uyo Mpwemu azoshingira intahe ivyo azonyumvana. And he said, you also Namwe niko muri. should testify about me. Namwe muzoshingira intahe. Jesus says, it's better for me to go. Yesu yavuze ngo ni vyiza. Because Vyiza nuko jewe ngenda. if I don't go, Kuko nintagenda the Holy Spirit will not come. Mpwemu yera ntazoza. Let us look. Reka turabe. Acts John chapter 16, Yohana igice 16 verse number 5. umurongo wa 5. Now Jesus says, now I'm going to him who sent me. None ko ngira ngende kuri umwe yantumye. He's going back to the Father. He's going back to the Father in heaven. Yaragiye yarasubiye kwa se mu ijuru. Then he says, not yet, none of you ask me where I'm going. Bivuga ngo mugabo muri mwebwe nta muntu n'umwe ambaje icyo ngiye. So Jesus said, because I've said this now, you are grieved, you are vexed. Ariko bivuga ngo kubera mvuze ivyo muciye mubabara. Beloved, remember something here. Umviriza mwizere bakunze. All the disciples, Intumwa zose. Peter, Pierre, John, Matthew, Yohana, Matayo, Bartholomew, all of them, Bartholomew bose they left their business to follow Jesus. baretse urudendeza rwabo ngo bakurikire Kristo. Matthew left his tax business. Matayo areka ubutoza akora ibwiwe. Peter left the fishing business. Pierre areka kuroba kwiwe. All 12 of them left to follow Jesus. Bose 12 bareka ibikorwa byabo bakurikira Yesu. And now Jesus is telling them, Umviriza ubu nawe Yesu ariko arababwira. I'm gonna go. Ndagiye. Oh, where? Why didn't you tell us before? Kubera kutabitubwiye They said we imbere. have left everything to follow you. Ariko twaretse byose ngo tugukurikire. And they were upset. Bari batanga barababara. Jesus says, Yesu avuga ngo it's okay. niko It is better for me to go ni vyiza kuri jewe kugenda because I am going to send someone instead of me. kuko ngiye kurungika uwundi mu gishingo canje. Why? Kubera iki? Jesus could only be in Bujumbura. Yesu ntashobora niyoba ni Bujumbura. Now today, Uyu munsi tomorrow he goes to Kiremba. ejo yagenda akaja nk'Ikiremba. Then he goes to Gitega.
Gitega, agahanda akigirwa imbere Gitega, but he said the Holy Spirit, when he comes, ariko avuga ngo mpemu niyaza he will be everywhere at the same time. ngo azoba ahantu hose mu mwanya umwe. He is right in this room. Ari hano uyu As a munsi matter of fact, he's sitting right next to you and inside of you. kandi yicaranye nawe kandi ari muri wewe. He's now in Karemba, N'ubu ari Kiremba, Gitega, Australia, Australia, Canada, America. Canada, America, He is everywhere. ari ahantu hose. Why? Kubera iki? Jesus says, men, Kubera Yesu yavuze ngo bakunzi do not believe me. Men don't believe me. benshi ntibanyizeye. That's why they crucify him. Nicyo gituma bambamvye. So he says, I'm going to go back to the Father, Ariko igihe yavuga ngo ngira nsubire inyuma kwa but data, I'm going to send you power. nzobarungikira I'm going to ububasha, send you someone nzobarungikira uwundi who is almighty, w'ububasha, who will energize you. azobaha inkomezi. Let us look at what he said. Reka turavuge bivuga. He said, you are grieved. You are full with grief. Muciye mubabara. But I tell you the truth, it's better for me to go. Ariko ndababwira ukuri ni byiza ko jewe ngenda. He said, unless I go, the counselor. Kuko ni ntagenda umwitsa. He has many names. His name is the counselor. Afise amazina menshi ubona aho yiswe Counselor. umwitsa. His name is comforter. Yitwa ngo n'umufasha. His name is helper. Yari umufasha, Guide, teacher. umurongozi, umwigisha. Those are some of the name of the Holy Spirit. Ayo n'amazina atandukanye ya mpwemu yera. So he said, I'm going to send you Avuga ngo ngiye kubarungikira the counselor. umufasha, umwitsa, Someone who will guide you. umuntu azobarongora. He says, and when he comes, verse number what is that? 8? I can't see too well here. He says, and when he comes, bivuga ngo niyagaruka, he said he will, when he comes, igihe azoza, listen to this, mwumva ibi, he will convict azokwemeza the whole world of sin. iby'icyaha isi yose. One time, Mwanya umwe he's now convicting many in Europe. ariko aremeza Europe, Many in Australia at the same time. kandi benshi muri Australia mu mwanya umwe. He is omnipresent, N'umuntu ari hose, omniscient, ari muri byose, all powerful. afise inkomezi, ububasha bwose. That's why the Bible says Nico gituma Bibiliya ivuga, no one can say Jesus Christ is Lord nico gituma ntawe ushobora Yesu n'umwami except the Holy Spirit. kiretse arongowe na mpwemu. Every one of us, the Holy Spirit convicted us. Umviriza mwese twese hamwe, mpwemu yera yaratwemeje. You're living the wrong way. You're living the wrong way. Wabayeho mu bibi. Yes, as for me, cyo kimwe nanje, when I was in America, igihe nari muri Amerika, I got saved very late, 49 years old. 49 years old. jewe nakijijwe mfise imyaka I'm in the nightclub. 49. nari mu kabare muri night club. Yes, me. Soirée. In the nightclub. Twariko turatamba muri night club. My friend that I was with, umukunzi twari kumwe. I want us to hear this. Umviriza, nishifuza ko mwumva ibi. I am not ashamed of the gospel, Sinumva isoni z'ubutumwa bwiza. because he took me up yankuye out of the pit yarankuye, aranshira hejuru, and give me a future. kazoza, Took me around the world. angendesha ku isi yose. How can that happen? Byagenze gute? We were there in the nightclub, 2 o'clock in the morning. Twari muri soirée turiko turatamba isaha 8 zo mu gitondo. He said, Arambarira, hey Fred, Fred, let's go to church. reka tugende ku rusengero. What?
Naman ibiki? To do what? Gukora iki? Me, I'm telling you, happened to me. Umviriza ndababwira ibyabaye kuri jewe. Still dancing. Turatamba mu kabari muri soirée. One more time. Iki donc ubugira kandi. Hey Fred. Arambara ati Fred. Let's go tomorrow. Let's go to the church. Ejo tuzogenda hariya ku rusengero. Nipfuza kuzibira amatwi. 3 times. Irya gatatu. He said again, let's go. Arambara ati reka tugende. Finally, I said, you must be drunk. Arambara ati ni waboreba ahubwo. We left. Turagenda. 3:30. Saa 9:30. We got home. Tugenda muhira. Maybe I'm the only one. I don't know. Maybe you are all saved. I don't know. Sinzi abati nivyukuri warakijijwe canke navyonzi. But I'm glad. Ariko ndanezerewe. He said to me again. Ambarira ubugira kandi. Let's go. Reka tugende. Please. We left about 3:30. Twasohotse nka saa 9:30. Got home 4 o'clock. Dushika muhira isaha 10 mu gitondo. 7 o'clock in the morning. Saha 1 mu gitondo. The phone rang. Anumva telefone. None of us ever been to church. Nta muntu wo muri twebwe yari bwaje ku rusengero. What is he talking about, church? Ariko abango tugenda ariko mugaba ibi bintu ariko arambara nibiki. I hung up the phone. Nasubiza ko telefone. He called again. Arasubira la telefona. And I hung up the phone. Jewe ndatangiye. He called the 3rd time. Ya telefone ubugira gatatu. I said to him, if you want me to go, come and get me. Ariko ndamubwira nimba wifuze ko tujana nuze untore hano tugende. He was there. Abarashitse. In 20 minutes. Mu minota 20. He came. Araza. Remember, none of us ever been to church. Umviriza nta muntu wo muri twebwe yari bwaje mu ngoro y'Imana. And we drove and we find a church. Turanyonga imodokari dushikana ku rusengero. We were late because we didn't know what time the church start. Twashitse twacerewe kuri twari tuzishengera umwanya ritangurira. And we went in, 4 of us. 4 of us went to the church. Tugenda turi abantu 4 ku ishengero. And the preacher was preaching about the Holy Spirit. Dusanga umwigisha ariko yigisha ku bwa mpwemu yera. And all of a sudden, ihakurikiye iki muri ako kanya ntangura kukorora no kurira. I began to cry. Ntangura kurira. What happened? Ibi ni biki? The Holy Spirit touched my heart. Mpwemu yera akora ku mutima wanje. Nobody else could do that. Nta wundi muntu yari gukora nk'ivyo. That happened many years ago. Uwo sinarinda muzi imyaka myinshi yari iheze. And he still keep me. He said he guaranteed. Ariko akomeza kumbwira ivy'umwandu. My future. Kazoza kanje. My friend in Atlanta. Mukunzi wanje Atlanta muri America. He still go to the night club. Yagumye ashishikara kugenda muri night club. What did he say? Yavuze ngwiki? The Holy Spirit will convict you of sin. Bibiliya yavuze ngo mpemu azokwemeza abantu iby'icyaha. If God can use a donkey, nimba Imana ishobora gukoresha indogoba to speak to a man, kuvugisha umuntu, He can use anybody to get you saved. ashobora gukoresha umuntu wari we wese kugira ngo ukizwe. And that was my life. Ubwo nibwo buzima bwanje bwari butanguye. I was convicted. Nari nemejwe. Drinking. Naborewe nk'ibiyeri. And immediately stop, no more. Ariko aranyemeza ngo birarangiye ntugisubira. If I smell the alcohol, nemutse, I want to vomit. Numva nshaka kuvumisa. What happened? Ibi bintu ni biki? The Holy Spirit. Mpemu yera. Look what he says. Raba ubugena avuga. He will convict the world of sin. Bibiri bango
azokwemeza abantu iby'icyaha because men don't believe me. kuko abantu batanyizeye. He said in verse number 12, he said, I have much more to say to you, Bibiri ivuga ngo nari ngifise byinshi byo kubabwira but you cannot understand. ariko ntimushobora But kubyihanganira. when the Holy Spirit, ariko mpwemu yera when he comes, igihe azoza he will guide you into all truth. azobarongora bashikane ku kuri. I didn't know about Jesus, Ibyo ntabyo sinari nzi ku bwa Yesu, but he taught me the truth about Jesus. ariko azoshingira ntawe ukuri ku bwa Kristo. He gave me a future. Yampaye kazoza. Everything he says. Bibiri ivuga ngo aravuga, He says he will not speak of himself, ntazovuga but he ibyiwe, will only speak of what he hears. ntazovuga ibyo yumva. The Holy Spirit is in heaven. Mpwemu yera ari mu He's on ijuru, earth. ari ngaha ku isi, He is the administrator n'umurongozi of heaven and earth. wo mu ijuru no mu He is isi. the CEO Bibiri ivuga ngo of heaven and earth. mu ijuru no mu isi, Everything you need to know ibintu byose wifuza all kumenya on the inside of you. kubera mpwemu aba muri The wewe. Holy Spirit. Mpwemu yera. Hallelujah. Haleluya. He said he will teach you. Avuga ngo Young azobigisha. people, you're in school. Igihe uri ku ishuri, Get to know the Holy Spirit. gerageza umenyane na mpwemu. You study and you can't remember. Igihe azokwigisha kandi azokwibutsa, Take the time. mufate Ask umwanya him, musabe, Holy Spirit, help me. mpwemu yera And mfasha. watch what happened. Kubi bintu It happened biriko to me biraba, many, many times. ibyo byarambaye kenshi. I'm amazed at some of the things happen. I'm amazed at some of the things that happen. Ndatangara ibintu ubugena biriko, natangara ubugena ibintu biriko bigenda. My wife was here. Umufasoni wanje We were yarabaye in Kiremba. yarashitse Kiremba. My wife lost her phone. Umufasoni wanje yarigeze gutakaza telefone. She's a midwife. Yari umusage femme. Many, many records. Yari yarashizemo ibintu byinshi, Confidential items she has in her phone. ibintu byinshi by'amabanga yiwe We yarashyize met muri her last telefone. time we was here. You met her last time we was here. Umuvyibuke yahora yaraje no hano, And now we have to leave Karemba. ariko mugabo haragera igihe yuko tuva Kiremba. Everybody search for the phone. Bose bararondera telefone yatakariye, Can't find it. barayitora. Pastor Eli, everybody in Karemba. Umuntu wese. We came to Bujumbura. Turaza hano Bujumbura. We are leaving the Tuesday. Twavuye hariya kumusugira kabiri, We are staying at the Swedish compound. dushikira hajya muri Misusodoise. My wife called Canada Umufasoni wanje arantelefone hariya muri Canada, and she canceled the phone. avuga She canceled the phone. arazimya telefone, So no one could use it if they find it. none nari gukoresha iki batayitora. In the morning, Mu gitondo I'm kimwe in prayer. ndiko And ndasenga, I'm praying, I'm worrying about my wife's phone. nari ndiko ndasenga mpagaritse umutima ku bwa telefone y'umugore wanje. I heard, beloved, Numva mukunzi, the Holy Spirit says to me, mpwemu yera arambarira, you did not ask me for the phone. umviriza ntibigeze usaba kubw'iyo telefone. 5 o'clock in the morning. Isaha 11 zo mu gitondo. And I said, oh, I forgot. Ndavuga ntiyo naribagiwe. I said, the Holy Spirit help me Ndavuga nti mpwemu yera nuzumfasha to find my wife's phone. kugira ngo umugore wanje aronke telefone yiwe. Pastor Salvatore can tell you. Na Pastor Salvatore yoyibabwira. As soon as I get up, Mu kanya gato mvuye ku mavi mpagurutse, asking the Holy Spirit, meje gusaba mpwemu, Pastor Salvatore called Pastor Salvatore telefona my phone. telefone yanje. Pastor Fred, Pastor Fred, we find your wife's phone. twatoya telefone. What? Nibi uti Where was it? yarihe? In the same room. They look, everybody search. Bantu bose muri cya cyumba bari banje bararonderamo. Hallelujah. Imana ishimwe.
He will teach you azobigisha everything ikintu cyose you need to know. mwifuza He kumenya. will guide you azobarongora into all truth. gushika kukuri. So here in the book of Acts chapter 1, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere Jesus says, I'm going to go. dusome. It's better for me to go. Ni byiza ko jewe ngenda. Look at what happened. Rabi ubwena byabaye. Jesus was talking with the disciples. Yesu yari kwaravugana n'abigishwa. Acts chapter 1 ibyakozwe n'igice cya mbere and verse number 1. umurongo wa mbere. It says, in my former book Theophilus, cya gitabo cya mbere nanditse ka Theophile. I wrote about all the things Jesus began to do and teach vuga ibyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose until the day gushitsa ku munsi he was taken up to heaven. yadugijwe mu ijuru. But listen to what happened. This is Jesus. umviriza Look in your Bible. Look in your Bible. raba ndasabye musome muri Bible. And before Jesus was taken up, he said, and he gave Bibiri ngo imbere Yesu arabaha instructions to the disciples. abaha ubugena bigishwa bakwiye abaha amategeko Through the Holy Spirit. muri mwemu. Jesus Yesu gave instructions to the disciples. ababwira amategeko kubigishwa. The counselor, the teacher. umwitsa umwigisha. Oh, Jesus, what to tell the disciples? azoba Yesu abwira abigishwa. Well, listen to what Jesus says to them. abugena Yesu yababwiye. Jesus says, Yesu aravuga. now do not leave Jerusalem. nimuve I Yerusalemu. Jesus heard from the Holy Spirit. Jesus heard from the Holy Spirit. Yesu yarazi kuvyamwe akuye kubyani mwemu. So Jesus is telling them what the Holy Spirit says. Yesu arakabwira ivyo mwemu yeravuga. Do not leave Jerusalem nimuve I Yerusalemu until gushitsa. but wait for the gift murorere ingabire my Father promised, which you heard me talk about. iyo data yasezeranye. For he said, John baptized with water Bibiliya Yohana yabatirije mu mazi for the remission of sin. umubatirizo kwihana icyaha. But when the Holy Spirit comes, ariko igihe mwema azozira, he said, Jesus, bivuga ngo Yesu you will be baptized azobabatiriza. you will be baptized with water muzobatirizwa mu mazi in a few days. mu gihe gito. You also will be baptized namwe by the Holy Spirit. namwe muzobatirizwa na mpemu yera. So now, ubu naho verse number 8. murongo w'umunani. He said, but you will receive power ariko muzohabwa ubushobozi when the Holy Spirit comes. mpemu yera niyabazako. You will receive power. Jesus is telling the disciples, wait, Yesu ariko arabwira abigishwa murorere, don't do anything. ntihagire icyo mukora, Wait murorere. and look at what happened in verse 11. raba ibyabaye ku murongo w'umunani. After Jesus told them that, Yesu amaze kubabwira the ivyo, Bible says he was there talking with them, bibiliya ngo yari kumwe nabo baganiriza. and immediately, muri ico gihe right before their eyes, mu maso yabo they saw Jesus. He was taken up before their very own eyes. babona Yesu akuwe muri bo aduganywe. Verse 11, look, let's read. umurongo wa 11 dusome. I'm sorry, verse 9. raba dusome umurongo w'icenda. He says, after he said this, amaze kuvuga atyo he was taken up before their very eyes. aduzwa babona. Right before their eyes. He said, I'm going to leave. ababwira ngo ngiye gutandukanya namwe. And now it happened. raba birashitse. They're worried.
bari bafise umubabaro. What are we going to do now? None tuzokora iki? They remembered. Ariko bibuka. They remembered Jesus' words. Bibuka amajambo Yesu And they went yababwira. back in the book of Acts chapter 2. They went back to the prayer meeting, the prayer room. Bagenda ahantu mu cumba cyo hejuru muri Acte chapitre 2. The Bible says they were praying bariko barasenga in agreement. bahuje umutima. They all want this Holy Spirit Jesus told them about that they didn't know about. Bariko basaba umuntu umwe uwo bari bumvise Yesu amuvugako. 120. Abantu 120 They were in agreement, bahuje umutima asking for the Holy Spirit. basenga buri amasaha Jesus, you promised. Yesu wasezeranye We don't know who is he, nitumuzi uyo but you said when you go, mugabo aratubwiye you are going to send him. kuzorungika. Hallelujah. Mana And ishimwe. look what happened, beloved. Nabi vyabaye The Bible bakunzi. says they were in. Bibiri ivuga ngo bari When the day of Pentecost came, they were all together. bose ngo bari ku munsi wa Pentekote bari bakoraniye ahantu hamwe They were praying for the Holy Spirit. bariko basaba And mwemwe. all of a sudden, Muri ico gihe the Bible says Bibiri ivuga ngo there came a sound. bumva igihinda. There came a mighty, powerful, rushing wind. Bumva igihinda c'umuyaga w'inkomezi. The sound was so powerful Ijwi ryari ry'inkomezi. that everybody in Jerusalem, Gushikaho umuntu wese Yerusalemu. I am believing, beloved, Jewe ndavyizera that bakunzi. even in here in Bujumbura, Co kimwe n'uyu munsi Bujumbura can happen again. birashobora kuba And kandi. we are going to pray, Nk'ubu tugiye gusenga Imana. believing for a move of the Holy Spirit. Nizere ku bubasha bwa Mpwemu Yera. It can happen. Bishobora So gushika. all Bujumbura can hear that sound that happened in Jerusalem. Bujumbura ishobora kuvyumva vyose nk'uko vyabaye Not just Yerusalemu. Bujumbura, Eka si Bujumbura but gusa. Burundi. Ni Bujumbura Burundi Not bwose. just Burundi, Muri noho but they're y'Uburundi. gonna go to the Congo. Ivyo vyumva They're Kongo. gonna go to Tanzania. Vyokumvikana i They Tanzania. will hear it in Rwanda. Vyokumvikana i And Rwanda. all across Africa. Ho musi muri Afrika. That's what happened in Jerusalem. Ibi nivyo vyabaye Yerusalemu. I believe Ndizeye it's gonna happen soon. bigiye kuba vuba. The world is coming as we can see. The world that we can see Ijambo nk'uko tubibona is coming to a close. bigiye gushika, isi igiye gushika kw'iherezo. Timothy tells us Ariko Timoteyo that the atubwira Holy Spirit says Bibiri aba ngo Mpwemu Yera avuga in the last days, biba ngo mu minsi what is y'iherezo. happening now is what's gonna happen. Umviriza bigiye kuba nk'uko vyabaye. Problem everywhere. Ingorane ku isi yose. Matthew says war and rumors of war. Matayo avuga ngo intambara, impuha z'intambara. Young people, Joel says this. Umviriza gwaruka Yohana avuga ngo iki? Have you ever seen anything like this before? Mbega ibi mwarigeze muba ibimeze nk'ibi Some of mbere? us who are in our 40s and older, Umviriza kuva mukiri abana none turakuze. we have never ever in our lifetime Mu buzima bwacu ntitwigeze kubona experienced problem like we are now. kubona ingorane nk'izo turiko turabona muri iki gihe. War everywhere. Intambara aho ku isi Look yose. what happened in America. Ivyo biriko bira muri Amerika. Look what happened in Canada, Nabi biriko biraba in Canada, Europe, Europe, all over the world. isi yose. Jesus says, when I'm coming back, Igihe Yesu avuga ngo igihe nzogarukira. these are some of the things that will happen. Yavuze ku bimenyetso bizoba biriko biraba. Just like in Jerusalem, Co kimwe ni Yerusalemu. many did not believe. Benshi They ntibizera. said they were drunk. Bavuze ngo ni mborerwa. They couldn't understand that it was the Holy Spirit. Ntibatahura ubwo bubasha bwa And I Mpwemu. believe there are so many millions to be saved Umviriza ndizeye yuko hakeneye miliyoni nyinshi that kuko zikizwe. they're gonna be another mighty outpouring of the Holy Spirit. Hagiye kuba ubushobozi bwinshi bwa Mpwemu. Hallelujah. They said you are drunk.
babise ngo ni mboregwa. Peter, Petero who denied Jesus. umwe yahakana Yesu. Peter, Petero who hid. umwe yinyegeza. Now he was in the upper room and he received the Holy Spirit. ariko bari mu cyumba cyo hejuru yakiriye ububasha. Peter stood up boldly. Peter stood up and took the mic. ahagarara kuri podium aravuga. And he said, we are not drunk as you suppose. arababwira ngo simboragwe nk'uko menshi muvyiyumvira. This is what was promised. ariko ibi ni vyari isezerano. We are filled with the Holy Spirit. huzuye mpemu yera. They still couldn't understand. babonye ibintu Nations and nations were there. amahanga akoraniye aho. But now they said, what does this mean? What does this mean? barabaza bati mbega ivyo bibaye ni biki. Peter says, petero arababwira repent, mwihane be baptized, mubatirizwe and receive kandi the mwakire gift of the Holy Spirit. ingabire ariyo mpemu yera. Immediately, muri ico gihe 3,000 got saved. ibihumbi A bitatu mighty birakizwa. revival began. umuvyuru udasanzwe In the uratangura. next chapter, mu gice gikurikira Peter was preaching again. petero ariko arigisha. 4,000 got saved. ibihumbi bine birakizwa. Church began to grow ishengero rishishikara gukura all over now. hose In Asia, muri in Asia, Jerusalem, in Judea, in Samaria, Yuda, Yerusalemu, Samaria. the church began to grow. ishengero rishishikara The work gukura of the Holy Spirit. kubera igikorwa ca mpemu yera. It says now, bibiri ivuga ngo iki? he said they were filled Bivuga ngo with the Holy Spirit. bari buzuye mpemu Look yera. at what happened in verse 33. lawe vyabaye umurongo wa 33. Exalted uwashizwe hejuru at the right hand of God. uwicaritswe iburyo bw'intebe y'Imana. This is what Jesus told them. ibi nibyo Yesu yababwiye. He said now he's at the right hand of the Father. bibiri ivuga ngo avyagiye iburyo bw'intebe ya And se. he, Jesus, has received the promised Holy Spirit in heaven. ubu rero Yesu yakiriye ku isezerano rya data mu ijuru. And look what he says. navuga nabivuga. He received the promised Holy Spirit. He received yakiriye ashikijwe ko the promised Holy Spirit isezerano ryo mpemu yera. and said, now, bibiri ngo ubu naho what you have seen in Jerusalem ibi bintu muriko murabona ngaha Yerusalemu is what was promised. ni vyari vyaravuzwe. Jesus, next to the Father, received the gift, the promised Holy Spirit, Yesu yicaranye na se yari yaratanze isezerano rya mpemu and poured him out upon Jerusalem. ko azosuka And muri Yerusalemu. a great revival started. umuvyuru udasanzwe uratangura. Think about it. mwibaze kuri ivyo. 120 abantu 120 were in the prayer meeting. bari ahantu bakoraniye Then basenga. 3,000 got saved. ibihumbi bitatu birakizwa. That's 3,120. tudashizemwo abo bantu 120. Then that's chapter 2. iyo ariko igice cya kabiri 4,000. ibihumbi bine. That's 7,120. hanyuma ibihumbi ndwi hanyuma 20. 5,000. hanyuma 50. That's 12,120. umviriza ibihumbi 12 byose mu 120. And the Holy Spirit continued to work. mpemu yarakomeza gukora. And look at us now today. umviriza uyu munsi nayo bibaye. We are in the billions. turi abantu amamiliyari. How can that be? ibi bishoboka bite? The work of the Holy Spirit. igikorwa ca mpemu yera. Hallelujah. mana nishimwe. The work of the Holy Spirit. igikorwa ca mpemu yera. Praise God. mana No nishimwe. wonder he told Nicodemus, you must be born again. umviriza abwira Nikodemu utegereza kuvuka ubwa You must be kabiri. born again. utegereza kuvuka ubwa kabiri. As I look to, nkiriko ndaraba. hallelujah. I was looking for my watch. Okay. We have a few moments. We're going to close shortly. mu mwanya muto turagiye kurangiza. Can I read something in John chapter 1? ariko dusome mu gitabo cya Yohana igice cya mbere. Just to prove
gushitswa. John chapter 1 verse 12. Kugira ngo tubibereke igice cya mbere ku murongo wa 12. Actually verse 11. Umurongo wa 11. This is the word of Jesus. Ni jambo rya Yesu. Says he came to his own. Ibi ngo yaje mu vyiwe. And his own received him not. Ariko abiwe ntibamwakiriye. They rejected Jesus. Baramwase. But Jesus says in verse 12. Ariko umurongo wa 12 Yesu avuga ngo iki? Yet all those who believe ngo ariko abamwakiriye in me, muri jewe, he said, I will give them power. Remember my story in the nightclub? Mwibuke inkuru nababwiye ndi muri night club. He gave me the power of the Holy Spirit yampaye ubushobozi bwa mpemu yera to transform my life, kugira ngo ahindure ubugingo bwanje, just like you. Nco kimwe nawe. He said he gave them power yabahaye ububasha to become bwo gucika children of God. Abana b'Imana. That's who you are. Uko niko we uri. I want us to believe that that's what happened. Ndifuza mu vyizere ivyo vyabaye. I said you are not ordinary. Muri abantu badasanzwe. Children of God. Muri abana b'Imana. He gave you power. Yaguhaye ububasha. Divine power, not ordinary power. Ububasha bwera pana ububasha budasanzwe. Verse 13. Murongo wa 13. Children born not abana batavyawe of natural descent, batavyawe n'umuntu, not of a mother and a father, batavyawe n'ukwifuza k'umugabo n'umugore, but you and I, we are born of the Spirit of God. Ariko bavyawe na mpemu w'Imana. He said not of a mother, not of a father, ariko bibango batavyawe n'ukwifuza k'umugabo n'umugore, but born ariko bavyawe of the Spirit of God. Ni mpemu y'Imana. Peter tells us Petero atubwira that we were born twavyawe by the word of truth. Ni jambo ry'ukuri. The word that is imperishable. N'imbuto itabora. It's not. It is indestructible. Nishobora kubora. Not of a man and a woman, but by the Spirit of God. Itava ku muntu canke ku mugabo, ariko imwemi iva ku imbuto iva ku Mana. You and I were born. Wewe nawe nanje twaravyawe. Hallelujah. Imana ishimwe. Luke tells us. Luka avuga ngo iki? Luke chapter 3. Luka igice ca 3. This is very interesting. Ibi ni ibintu by'ikimazi gose. When Jesus told him to wait, Yesu yabwira kurorera, not leave Jerusalem but wait. ko mudakwiye kuva mu Yerusalemu ariko murorere. Luke chapter 3 verse 21. Raba Luka 3:21. When all the people were being baptized, nuko abantu bose babatijwe, Jesus was being baptized too. na Yesu yaje kubatizwa. Let's stop there. Reka duhagarike hano. Think about this seriously. Mwiyumvire ibi neza neza. John was baptizing for what? The remission of sin. Yohana yabatiriza umubatizo wo kwihana ibyaha. I beg you, let's just imagine something here. Ndabasabye twiyumvire kuri ibi kandi. What in the world? What happened? Why Jesus need to be baptized by John? Kuberiki Yesu nawe yarakwiye kubatizwa na Yohana. John was baptizing for what? The remission of sin. Yohana yabatiriza umubatizo wo kwihana ibyaha. In John chapter 1, when John saw Jesus coming to the Jordan, ariko Yohana igice ca mbere Bibiliya ngo Yohana abona Yesu aza kuri we to be baptized by him, kugira ngo abatirizwe nawe. John said no. Ariko Yohana avuga ngo oya, you should baptize me. Niwe mbatiriza. Jesus says no. Ariko Yesu aramubwira teka, let it be fulfilled. Bikunde kugira ngo dushitse ivyanditswe. Please take a close look at this. Viriza mu birabe neza ngaho. He said Jesus went to be baptized by John.
ariko birivuga ngo Yesu agenda kubatirizwa na Let's Yohana. look at it. Raba tubirabe ngaha. And as he was praying, the heavens was opened. Bivuga ariko arasenga ijuru riruguruka. And Kandi the Holy Spirit Mwemu Yera came in the form of a dove aza afise ishusho y'inuma and descended upon Jesus. agwa kuri Yesu. John said this, Yohana avuga uku, I did not know him, ngo nukuri ntavyo sinari ndamuzi, but the one who sent me ariko uwampamagaye akantuma says the one that you see the dove descend on, yabonga uwo mwema azokururuka akagwako, he is the one azoba ari uyo that gonna baptize with fire and the Holy Spirit. uwo azobatiriza abantu muri mwemu no mu muriro. This is Jesus now. Ubu rero haraje Yesu. When I read the scriptures, I wondered, why would Jesus need to be baptized? somye ibi bintu birantangaza kubera iki Yesu nawe yari akwiye There's a kubatizwa. reason. Hari impamvu. And the Holy Spirit descended on him in a bodily form like a dove. Mwemu Yera aza kuri we afise ishusho y'umubiri w'inuma. And this is very, very not strange, Si ibintu but by'ibishitsi. this is hard to grasp. Ya- Hard. Ni ubutumwa bugoye. Difficult Bugoye to comprehend. gutahura. When the dove came and Jesus was baptized by the Holy Spirit, Igihe iyo numa yaza Yesu yaciye abatirizwa muri Mwemu his Yera. Father God who is in heaven spoke Se ari mwijuru aravuga and said, "This is my beloved Son, uyu ni umwana wanje nkunda in whom I'm well pleased." muri we nzoshemagizwa. This is the very first time Ubu ni umwanya wa mbere God approved Jesus. Imana yashingiye intahe Yesu. Can you imagine? Mu kwibaza ibyo Why? kubera iki? The Bible said Jesus obeyed. Ngo Yesu yaragamburutse, yarumviye, He obeyed. He humbled himself. yarumviye aca bugufi. And because of that, the Bible says in Philippians, Kubera ivyo Bibiliya ivuga mu Bafilipi, God approved Jesus Christ Bibiliya ivuga ngo Imana imushingira intahe and gave him a name yamuha izina, that is above every name. izina rirenga ayandi mazina. God pleased with him Imana ishigwa hejuru muri we, because he received power. ayakira ububasha. This is, friends, please hear me. This is Jesus we're talking about. Umviriza abakunzi mwumve ndiko mvuga uyu Yesu, It's right here in the Bible. vyanditswe hano mu ijambo Now ry'Imana. let's look closely at the next verse. Why God approved Jesus and why he received the baptism. Umviriza ku murongo ukurikira kubera iki yari akwiye kubatirizwa. Hallelujah. Mana Verse ishimwe. 23. Umurongo wa 23. He said, now Jesus himself Bibiliya ivuga ngo mwemu Yesu wenyene was 30 years old yari amaze nk'imyaka 30 when he be ready to start his ministry. igihe hari hageze ko atangura igikorwa ciwe. This is Jesus. Uyu ni Yesu. Isaiah prophesied Kandi Yesaya yari yarabihanuye that there is one, the Spirit of the Lord is going to be upon. Bibiliya ngo uwo mwemu azogwako 700 years before Jesus was born. Vyahanuwe imyaka 700 imbere yuko Yesu avuka. Isaiah said that. Yesaya avuga ivyo. Why do Jesus need the Holy Spirit to baptize? Kubera iki na Yesu yarakeneye kubatizwa na mwemu He Yera. was ready to start his ministry. He need the power that he spoke about. Yari hari hageze ko atangura igikorwa, yari akwiye mwemu Yera. Hallelujah. Amen. You and I need that power. We have. Wewe nanje turakeneye ubwo bushobozi kandi turabufise. But it needs to be activated. Ariko burakwiye ko tubukoresha. Now a close look
a close look at the next chapter. igice gikwirikiraga muri Luka Luke chapter 4. igice cya 4. Oh my. Amana. He said, Jesus, Vuga ngo Yesu full of the Holy Ghost. yuzuye mpemu yera. He was returning from the Jordan where he was baptized. Ava kuri Yorodani aho yabatiririjwe. And he was led by the Holy Spirit. Atwagwa canke arongorwa na mpemu yera. Remember, Paul said, be led by the Spirit. Mwibuke ko Paulo yavuze ngo murongorwe na mpemu. Jesus received the baptism of the Holy Spirit. Yakira umubatirizo wa mpemu yera. And he was led into the wilderness to be tempted. Ararongorwa janwa mu bugaragwa kugira ngo ageragezwe. Only then was Jesus led into the wilderness to be tempted. Mpemu yera atwara Yesu mu bugaragwa. And he had nothing to eat. Nta kintu yigeze afungura. And the devil tempted him. Ariko umwasi aramugerageza. But look what happened. Rabugana byabaye. In verse number 14. Ku murongo wa 16 kane 16. Jesus returned to Galilee. Aja igalira asubira igalilaya. The power of the Holy Spirit. Yuzuye ubushobozi bwa mpemu yera. He was ready now for ministry. Yari yiteguye gutangura igikorwa. He was ready now to expand the kingdom. Yari yiteguye gutangura kubaka ubwami. He said he returned Bibiri ngo in the power of the Holy Spirit. Yuzuye ubushobozi bwa mpemu yera. Hallelujah. Mwana ishimwe. And now the word went throughout ubutumwa bwiza the countryside about him. bukwiragira mu mpande zose bukwiragizwa nawe. Look what happened in verse, what is that, 18? Verse 18. Umurongo wa 19. Sorry, 16. Umurongo wa 16. He said he went to Nazareth, Amango ava i Nazareti where he had been brought up. iyo yakuriye. And on the Sabbath day, Ku munsi w'isabato he went to church, he went to the synagogue, yinjira mu isinagogi as he was accustomed to, as he used to. nk'uko yaramenyereye. Look what happened, beloved. Raba ugena byagenze bakunze. He went to church. Yagiye mu ishengero. Only after he received the baptism of the Holy Spirit. Amaze guhabwa ubushobozi bwa mpemu yera. Remember, Isaiah prophesied 700 years ago Mwibuke ko Yesaya yabihanuye imyaka 700 imbere yuko avuka. that there will be one who the Spirit of God is going to rest upon Ko hazoba umuntu mpemu yera azoza akagwa kuri we to preach the gospel. kugira ngo avuge ubutumwa bwiza. 700 years ago. Imyaka 700. And now, look what happened. The prophecy is being fulfilled. Ubuhanuzi burashitswa. Jesus was in the church. Yesu yari mu ishengero mu isinagogi. And they gave him the Bible, the scroll. Atangura kwigisha. And he stood up Arahaguruka to read. gusoma. He remembered the prophecy. Jesus remembered the prophecy. Let us read verse 17 together. The scroll of the prophet Isaiah was handed to Jesus. Now he remembered. And the Bible said Jesus began to search. He began to unroll that scripture of Isaiah. And my God, something happened. Let us read what happened here now. The Bible says when Jesus began to unroll the scripture, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me to preach the gospel. He has anointed me to preach the good news.
to the poor. kuboro He has sent me to proclaim yantumye kumenyesha freedom for the prisoners ijambo ry'ukuri and the recovery of sight. The recovery of sight. ijambo ry'umuzuzo. This was written about Jesus. Ibi vyasomwe na Yesu. Can you imagine how he felt? Umviriza murumva It was prophesied about him. Vyari vyarahanuwe kuri we. And he's reading the Bible. Ubu naho ariko azingura ijambo ry'Imana. He heard the Father said, yumva ibyo Yesu yavuze. well done. He heard the Father said, this is my beloved son. Yibuka ibyo se yamuvuze ko ngo uyu ni umwana wanjye nkunda. And now he's ready for ministry. Ubu nawe yiteguye gutangura igikorwa. And he saw where it was written about him and he was reading it. Asanga ibyo Yesaya yaravuze byaranditswe. I believe Ndizera. that he leaped to his feet. Ahagarara imbere ya bose. Power was upon him. Ububasha yuzuye ububasha. He was anointed by the Holy Spirit. Yari yarasutswe kwa mavuta na And he went around doing good agenda azunguruka and healing every disease. akiza indwara. Hallelujah. Imana ishimwe. The good news is, umviriza ubutumwa bwiza uyu munsi. Jesus says, I'm going and I'm sending the Holy Spirit. Yavuze ngo ndagiye ariko nzotuma mpwemu yera. We have turamufise that promise. iryo sezerano. Oftentimes, it needs to be activated. Ariko rimwe na rimwe arakeneye uwo mpwemu gukoreshwa. Hallelujah. Imana ishimwe. Praise God. Imana ishimwe. Need to be activated. Arakeneye gukoreshwa. As the students sing the song about Holy Spirit, help me, I heard on the told. Nkuko banumvise indirimbo imwe bariko barimo ngo mpwemu yera nyuzura. 5 minutes more and I close. Ngira ngo bon iminota 5 ngira ndangiza. We are going to activate ariko nshaka dukoresha that powerful Holy Spirit that's inside of us. ubushobozi bwa mpwemu yera buri muri twebwe indani. Hallelujah. Imana ishimwe.